Kw'igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma, Leta y'Uburundi yaramenyesheje abarundi n'amakungu ko yasubiye kugiriranira ibiganiro n'abaserukira ibihugu vya Bulaya mu ntumbero yo gusaba ko ibihano ivyo bihugu vyafatiye Uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 vyokugwaho. Tubibutse ko ivyo bihano vyafashwe inyuma yaho nyakwigendera Petero NKURUNZIZA yahoze arongoye Uburundi yamenyesha ko agiye kwitoza ngo arongore Uburundi mu kiringo ca gatatu kitari kirekuwe n'amategeko. Abantu isinzi baragize imyiyerekano yo kwiyamiriza iyo ngingo ya Petero NKURUNZIZA, abajejwe umutekano babiraramwo, bamwe baricwa, abandi barafungwa, abandi baraborezwa igufa, abakenyezi n'abigeme barafatwa ku nguvu, eka bakorerwa n'ayandi mabi menshi tutodondagura. Ku bw'ishirahamwe rya Bulaya, ivyo binyuranye no kutubahiriza agateka kazina muntu, ingendo ya demokarasi, igihugu kigengwa n'amategeko hamwe n'intwari ibereye, nk'uko biri mu ngingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu agenga imigenderanire y'ibihugu vya Bulaya n'ivya Afrika na Karayibe, ari naco gituma ivyo bihugu vya Bulaya vyaciye bihagarika imfashanyo zimwe zimwe zahora zifasha Uburundi kuzamura ikigega c'igihugu. Icatangaje abatari bake nuko uwo musi nyene ivyo biganiro vyugururwa haciye hasohoka ingingo ya sentare ntahinyuzwa icira umunyororo wo guherayo abanyepolitike bamwe bamwe, abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'abamenyesha amakuru bigenga bari basanzwe barahunze igihugu kubera gutotezwa. Leta ikaba yari yararungitse n'umutahe mpuzamakungu wo kubarondeza kuko yabagiriza kuba baragize uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Iyo ngingo yasohotse itariki 2 Ruhuhuma 2021, ariko vyitwa ko urubanza rwaciwe itariki 3 Ruheshi 2020. Benshi bakibaza aho ukuri kuri muri urwo rubanza na cane cane ntumbero. Mbega abo baba bararuciye bakibagira kurumenyesha canke bafashe itariki yorohereza intumbero yabo? Ibibazo ni vyinshi, naryanya bene guciga urubanza batigeze barumenyeshwa ngo baronke n'akaryo ko kwiregura. Ivyo bikorwa bibiri vyaziye rimwe, nubwo bisa n'ibiteye kubiri, nivyo vyatumye abashinga amateka ba Bulaya 43 bafata ingingo yo kwandika ikete basaba Leta y'Uburundi guhagarika agatotezo kabo batavuga rumwe no gusubira kugurura amaradiyo n'ibimenyesha amakuru vyugawe, hamwe no gusubira guha uburenganzira amashirahamwe yigenga yugawe gukora mu bwisanzure mu Burundi. Abo bashinga amateka ba Bulaya baributsa ishirahamwe rya Bulaya ko kugira ngo ingingo zafashwe zifutwe, icatumye zifatwa gitegerezwa kubanza kuhava, bakibutsa ko atariko bimeze kuko gufungirwa ubusa, kuborezwa igufa, abanyuruzwa, gushurashuzwa ku nguvu, imvugo ibibugwanko ishigikiwe n'abategetsi biciganje mu Burundi. Umuhari inamahoro urifadikanije nabo bose bariko barahohoterwa n'ingingo z'ubutungane zibacira umunyororo wo guherayo hamwe n'amahadabu asiga ubwenge, biboneka ko atakindi agamije atari kubanyaga ivyo babiriye akuya. Umuhari inamahoro urakebuye abarundi bose bakanure babone ko izo ngingo zifatwa zo kuburagiza uwo wese atavuga rumwe na Leta binyuranye n'intwaro rusangi, bikanagaragaza umwete wo gutuza uwo wese yiyamiriza kudakurikiza amabwirizwa y'intwaro ibereye, uguhonyanga amategeko, uguhonyanga agateka kazina muntu, nk'uko vyibonekeza mu nzego zitandukanye za ya Leta mvyeyi. Mbega iyo ni Leta mvyeyi nyabaki irobanura mu bana b'igihugu, ikica, igasahura, ikomorera abana bayo mu buhungiro? Ikindi gitangaje nukungene inama nkenguzamateka yitwa ngo ivugira abanyagihugu igwanira Leta aho kwitaho inyungu z'abanyagihugu iserukira. Kuboba bari bagikekeranya, ivyo vyerekana ko twasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende, aho abari muri Leta, inama nshingamateka na nkenguzamateka n'urwego rw'ubutungane bose bavuga rumwe, umunyagihugu akabura uwo aganyira mu gihe arenganijwe atakimutabara. Umuhari inamahoro urateye akamo Leta y'Uburundi
kugira iryo yavuze iryumeko ibe vy'ukuri leta mvyeyi. Ni muri iyo ntumbero tubararikira guheba izo manza zidasobanutse kandi z'akarenganyo, bahagurukire ahubwo guca inzira yo gusubiza hamwe abarundi.